iyo rero mubonye ivyo bintu ibarabara ribuze muce mumenya yuko abenegihugu ntaco bahaye amaboko, ntibahinguye bimwe Imana yaturemera. Twebwe mu Burundi kuvuga ko ukenye uvuga ngo nkenya amahera, aho kuvuga uti nkenya imfungurwa, ndakenya amazi, ndakenya uburaro, ndakenya impuzu, ndakenya amahera yo kugira iki, yo kujana kuri kontwari. Wabuze amahera kuja gusoroza naho wowe wararuriye ucuvuga ngo ndakenye. Ko ufise voiture Corolla, hariho ubundi afise Jeep V8, ho ndapfuye kuko singira Jeep V8. Ubukene ni satisfaction no kudashobora gusatisfeza tebezwa. Nico ituma bama bavuga ngo umurimyi ngo niwe wa mbere w'umukene, bavuze nyarucari no murimyi, ngo umuntu w'umukene no murimyi. Alors que mu bindi bihugu umurimyi c'est le plus riche. Umurimyi umuntu yimbura niwe plus riche. Muzora umisiza muvyo mu ntara ya Bujumbura mu ngorane bashikirije ingorane y'ubutunzi rimwe. Byo mwari mubizi aho bagushikiriza yuko ubutunzi bateye ingorane. Ingorane bafise subukene, ingorane bafise ubu bakambwira ubutunzi bati muri komine Mukike, ikomine yari yanyuma ikenye, none ubu ngo wa wundi yitwa umukene ubu samusangana 300,000 ku mufuka atacafisa yakoresha, ngo none abajene bace baheba kwiga ma fondamentale toda bande yaciduga ngo nta wiga afise umuriyoni, cabiruka ngo ubu naho tubufise itongo ngo ucuronka akazi amahera ukapishira ku mufuko. None ngo abana batagwegwe bakwiga n'ingorane. Nagiye Igihaga naho baca bambwira ngo duhafise ingorane z'abakozi, ngo ugira ngo urahamagaye umuntu gukora bakabwira ngo naje size umukozi wanje nta mahera ya utayampaye, naje ndafise umukozi nkoresha. Burya hariho ibimenyetso biko birerekana yuko intambwe mu Burundi tugeze ko ari nini. Ubu niho naciye mbona harageze rero gukoresha amashini, harageze gukoresha amatracteur. None umurimyi ubu w'amaboko akubwiye ati utampaye 7,000 sinza. Tutavuga uti niko nakubwira ati nanje sizi uwo mpemba 5. None cyaza gukorera ucuvuga utaha. Ubu rero twese twamaze gufata intumbero yo gukora tawe gukoresha rero amatracteur. Umva nkaho twatugeze kuri iyo faze. Ku gihugu muri rusangi kivuga ko gikenye kubera iki? Nuvuga ibintu rusangi nta bihari. Kubera iki tutabigira? Ibintu rusangi, amabarabara, amashure, amavuriro, umuyaga nk'ubukwiye. Rumve ivyo ni rusangi bitegeza kuronderwa n'igihugu. Kubera iki tutabigira? Kubera nta makori ariho n'amatagisi. Kubera iki hatagira amakori n'amatagisi? Kubera ubushikiranganji bw'ubudandaje n'amahinguriro butari ku kivi. Niko nca ndabivuga. None si bajeje kuyazana mu gihugu. Abenegihugu bimbuye baca bashora bagatanga amakori, hanyuma ayo makori niyaceje gukora ivyo bintu. Iyo rero mubonye ivyo bintu ibarabara ribuze muce mumenya yuko abenegihugu ntaco bahaye amaboko, ntibahinguye bimwe Imana yaturemera. Radio Tere